Baby Queen hajya umwanya mwiza wo kurondera umwana n'ibya biramaze gushika muri telefone ya Baby Queen ugasanga message y'umuhungu ariko aramutafaka bo byarashika vraiment surtout bigiye kugabanuka ubu twagize mariage kera barampropose benshi mugabo je ntibyanci intege vraiment kuko we yarabizi banga ryanje nawe yararize iri hagati ya hajya muri telefone yawe yitwagura. Hello bakuzi ba Bujahit TV muri mana bari namwe mwese mukuri biganiro byacu ndazi ko muri beshi cyane mu hingo zitandukanye n'ukuri merci beaucoup kuri wamaze kugira subscribe like na share uterabikora bikore faster subscribe twarabimenyerewo Imana ishime ko barundi twagutse mu mitwe turazi subscribe cyarico no gufyonda ikibuto cya rouge cyanditse ko s'abonner vana telefone yawe programme irimo bari Kifaransa ni s'abonner ni bari Cyongereza ni subscribe nice kabisa nitwa as a classic krema ici behind the camera ni CK Professional ebana uno munsi nukuri nagira iteka rero yo kugendera umwe mu baririmbyi n'aba King Video abaririmbyi kazi umuririmbyi kazi no King Video umuririmbyi kazi no King Video umuririmbyi kazi no King Video Imana cibikora barabana barikundanira leo ni Monsieur Madame baribane mu nzu neza cyane Imana ishimwe twashitse batwakiriye neza cyane ibintu bisa neza cyane ninde ni Baby Queen ndakora mukije ni sawa cyane amakuru ya ni meza Baby Queen ndaguruka kera cyane vraiment twarayabanye ndabatera inkuru bakunze babujaje namuruka Baby Queen akiri muto kuntu baravyibushe mariage ni bien mama ni bien okay turi kubona n'umushinga ntayi wiwe asanzwe ari mu King Video ariko rero byamaze kumura muri video imwe siko video ya madame wiwe nyene sinzi ko bari n'izindi video bose ni sawa cyane meze neza yego ndashimora nawe wavyibushe man utabizi madame nakufera bien barakabisa okay kumure ko batabazi Baby Queen turamuzi sana ariko nakazi nakanya no karakenewe bo je nitwa Melino nibyo basanzwe banzi ko benshi sawa nkaba ndi Papa Melina kwere Imana yaratuteye iteka turaronka ikibondo rombo bose nk'icitwa Melino urumva ni Papa Melina Papa Melina na Mama Melina urero apana by'amazina bagira turayibagiye gato okay Baby Queen waragiye mugacerere ku muziki wa hari habaye aba nashatse kwanza kwita urugo iki ratko niba byoroshe cyane nashatse kwanza kuronka mwana nka mesi kuko nahevye umuziki okay mva murabona indi bikorwa bishaje sawa reka tusubire inyuma gato utararongorwa utarabonana na mushinga nahe ngaha reka dusubire inyuma gato umuziki yaje umaze imyaka ingahe Baby Queen bon ninje mu studio bwa mbere 2014 urumva ariko nasohoye umuziki wanje wa mbere 2016 okay ukushaka no mwafise imiziki ngahe bon imiziki yanje shika kuri 4 hari imiziki ndi kumwe na Blina bakoze nka group mva okay sawa warigeze gukora umuziki muri group wari uri muri ya group yitwa The Queens voilà kandi mwari babiri we na Blina inyuma yaho byaciye bisambuka byabahabaye bon ivyo sambutse comme tere yako group yacu hari ukuntu ko twashize gukora bon ata condition zirimo hari ma group mumenyereye kubona kuvuga yuko jemge mukoze groupe n'umuntu bisiba kumusha muhuriza ku bintu byose hariho ibintu mwe usanga akunda ari amasimu mwashaka donc hariho liberté muri groupe yacu bisigura yuko dukeneye gukora igikorwa cya groupe turashaka gukora ariko ntibibuza ko umwe wese akora uko wiwe mu gihe afise igikorwa akeneye gukora wenyine okay The Queens iraho yacihagarara kuko jewe narabona amafoto haro na clip video mbe yarasohotse sinzi hariho video mwasohoka my angel voilà my angel yarasohotse nivyo ariko inyuma yaho sinasubiye kubona suite ya groupe yani nuko ni kubera wace winjira mu byo gutegura mariage nk'yaci habi bon ko atabindi bikorwa byose ukogwa nka groupe ariko manager wanyu byatsi bigenda gute che mwese oya na manager kwa dufise iri mu bwinyi mwari go muri organization twarimenya byose okay sawa abakobwa bahura challenge nyinshi cyane mu muziki baby wewe nkawe Baby Queen ingorane umaze guhura nayo mu muziki kenshi yakubaye kutazopfa bibageneye bon hano vuga ngo ingorane nini cyane hari ndahura nayo ya bon nabonye ibisanzwe
uretse ko abakobwa tuba dufite ama occupation menshi gusumba abahungu. Hajya urafise papa na mama Ego bafise bavyakiriye gute kubona winje muziki? bien cyane ko mwanje n'umuntu wambye anshigikiye muri music. Ego Okay, urinje muziki ntihabaye zya ngorane bavuga ushaka kujyana n'abaproducteur biki izi challenge wawe nizakubayeko? Bon je nibaze ko bijya biba mu gihe nawe ubisemwo novuga. Okay ntivyabaye ariko nabagupropose ivyo bintu. Nabapropose ko je cyo dukwana n'umuproducteur nuko muri hamaga nkorera umuziki. Rero mu ico gihe ushatse gukora umuziki wa gusa yarakubwira ibindi bintu vyiwe mugabo mu gihe upeya simbona aho yobihera. Okay sawa murabonanye n'umushinga nayo wawe ngaha mwahuriye hehe mwabonanye gute? Bon ni histoire ndende vraiment. Uno munsi shaka udufashe Bujahit exclusive uduhereze ikintu kubera tutari tuzi ingene Pamikuni yabonanye n'umushinga nayo wiwe. Bon premièrement aho twabonanye twaramaze kwemeranya by phone tutarabonana donc twakundanye tutarabonana. Mwahuriye kuri social media? Bon sinovwa oya twamenye ko mugenzi wiwe. Marafiki yao mugenzi wiwe niwe yaguye ati wabonye profile bamushize kuri profile mugenzi wiwe cyangwa ni muyo mugenzi bagushize kuri profile wiwe? Non umugenzi wiwe remo mpaye juste turaramukanya basi amatura abagenzi buntu mugabo tutarabona ibindi biza kuza mu nyuma. Ari umwese mwari mu Burundi? Ego twari mu Burundi. Ego pole biraza. Ego biraza. Hari hagati yawe ratarakabanga ureka kwanza n'ugiye tuza kumwarukako ninde yabwiye uwundi Mungu nateza propose umukobwa kamera. Ariko nawe ndibaza ukimubona nawe mutima warasiye. Razi ngene bimera mu rukundo hari ngene ubona umuhungu ntumukunda aho nyene bikaza biraza bukibira ariko arundi ubona pubati yo ico mama nanje akambwira ko nkunda. Wewe byagenze gute? Bon je nibaze ko twe byarafashe procedure ndende gato kuko ntitwakundanye kunye byafashe nka 2 mois. Ariko aragupropose atirindira none urashaka rindira iki wari kure murindira iziki? Bon sinebwa byiyumvemwo ko ibintu bya copinage je tunabikunda cyane. Ibintu bya copinage nabikunda cyane. Nabikunda cyane vraiment hari ukuntu nari nashyizemwo abahungu ubu urabona ibinyine uvuga ko atarukundo mu gihe n'ibyo nari nashyizemwo menza kubona ko si bose ku muntu. Okay, challenge kubona ko umuri umukobwa uririmba umuziki nawe akaba yagukunze wari umunyamuziki kunyene? Ego. Ntacyo byamugize ntacyo byamutwe ntiyafuha par exemple mugiye mu mashow mugihe? Bon avant yarafise ko ibinyine abandi bose bishizemo ko abanyamuziki kazi bon usanga bafite ama comportement bizarre mugabo uko twagiye turamaye mwemeye yagiye abona ko atari byo. Donc kintu cyose ni ku muntu si ku bantu. Wakoze iki kugira umwizeze ko atari byo? Wagenda ugiye muri show mutwara? Oya. Onyene sinzi ngane yo kibazo cyo kibazo. Sawa ndaza kumugaruka kugira ngo ndafite byinshi nza kumubaza. Sawa Pamikuni uragiye mu muziki wawe urumva nuko warawuciye mu bintu byinshi urumva Imana iragufasha uriro nk'umushinga nawe wawe. Barakunda kuvuga yuko ngo kenshi umuntu aronse occupation y'umuhungu bari kumwe mu rukundo harabaho abandi bahungu rero baca baza benshi cyane bamugora nawe niko byagenze? Mwego baraje misi ya mbere baraduteranya iki mugabo murahebana munyuma ya muraga twahebanye vraiment haco byahinduye kuko harya ikintu cyose bivana decision mwafashe mwebwe natwe vu iyo mushatse kumviza amajambo y'abantu ibintu byanyu birasambuka vuba me iyo mu bihaye umwanya naco bihindura. Reka ndamuze ko mutama ni sawa imwereka bise handsome boy mzee baba wewe mzuri urabizi kweli ni kwa sababu ndio wa mbere ndabikwigiye uko wakwanza kabisa. Pamikuni nturubwira umugabo wawe ko ari mwiza? Bon wewe uri nk'umuhungu ni watwarukanye. Sawa chaka utubwire musaza wewe muri industry rinde? Muri industry urumva justement ndaterera ibyumviro nk'umufasha wanje. Urumva ugije gusa kuraba ibikorwa by'umufasha wawe? Ndaterera icyumviro. None ngabwira uraba ibikorwa by'abandi? Kugenda ibikorwa bya justement sino tangura guha support abandi nta ha support kwanzo turi kumwe. Umbico ni ikintu kitabaho. Nageza kumushigikira muri ntuze yiwe abarimo muri music yiwe. Muta abakobwa kenshi turabizi bakunda kuvuga yuko abakobwa baba star kenshi birakunda kuzana ingorane ugasanga anagara ni nashaka na watu wengi amaze kugira team y'abantu benshi bari nyuma yiwe ugasanga rero umugabo indana avuze ukabona umenga ariko aramubanira ivyo kumushinga kumufasoni wa ivyo bintu ni je cyambere novuga
noshimira Imana kuko yampaye umufasha mwiza kandi antahura kandi ndibaze yo mumaze kuba muri babiri mu rugo ukuvuga hatarimwo icambere umwumvikano ndibaza nta nakimwe cyo bandanya atamwumvikano urimwo entre yamwe bwe babiri okay Pami Queen wamubonye gute kumenya rero icyatumye kwanza ubwa mbere wamubonye gute yarumva ikintu cyatumye avuga ati mtoto mzuri lazima niruke nayo bo ko ntango nko yatanguye abivuga ntibyari byoroshe byarafashe etape itari niwe wamubonye ku mugenzi wiwe cyangwa nk'ibyagenze bo ukuntu byagenze juste amatwari kumwe n'umugenzi wa mugenzi wanje niwe yaramuzi urumva yari yitwa Dedi benshi baramuzi ni mu producteur yakora ibintu by'ama video rero uwo Dedi uziko ni passion mtoto twarahantu nyene twicaye turi kuri cyber bo kuko bari bamenyeranye na madame kuko je ntwari bwamenyane bacara mu telefona amutelefonye ndamubwira ko nyene nka bijyanye by'abajama mu blague ati wo mpa nanje nkamuyagisha nkamuvugisha ni pasiyemze acara ndamuvugisha mbona nyene communication ntiyagaye bro caramu arampa nyene turavugana nitwa naka dumugenzi wa Dedi shaka tubabami basi ibiguma bibandanya uko urafiki uyo ubugenzi burabandanya mucatinga misi yose tuvugana ndamuramutsa iki rencontre rero uca mupanga gahunda kubona uyu munsi urawibuka umunsi ugira ati ngiye kubona na Pami Queen rero umunsi wa mbere tangora guhora vraiment hari mu ijoro ko nawe sinashoboye kumubona be visage hari mu ijoro ico gihe waruvuye hewe bo je nari muhira tu we yaravuye muhira yaravuye muhira nanje nari muhira rero hari ukuntu hageze 18h hari yepfo ko twitwa mu Cibitoke hari yepfo amamoto yacabura rero ndamutelefona ndambwira ati je vraiment ndabuze moto ngaha sinzi wewe ko kwiyaranja hiyo uri kuko baba kumutanga uze duhure basi mu nzira turamukanye basi wari umunsi wa mbere vraiment tubonanye basi acavuga nta kibazo reka afate moto jewe nze ko ngaha ndi hariho circulation y'amamoto apuru kushamwambia I love you wao ilikuwa bad niko shambia ngo shate macece tiyari hapo ariko ntihari bwagutahure bien bo ntihari bwantahure mugabo yari mu maduta ati none umutipe kandi justement yarazo batipu ukuntu bameza ati kandi baguma bamubwira ati n'abatipe bo mu Cibitoke ntibari seri ukuntu basi yo tukabona nayo siku tukasalimana vraiment yo siku ntitwamaranye umwanya munini acarasubira iwabo mine karudiya nyuma twari kumwe n'umugenzi yamerekeje kumurabaho nari namubwiye duhurire bana ndo akarudia nyuma na mimi karudia nyuma jamaa kaenda anambia nilipata mtoto kabisa ule ngahara yarabikwemereye ibyagenze yarabikubwiye ati nemeye nta kundi cyangwa yaremeye vraiment ata bindi bintu bigiyemo vraiment sa mwakondanye iki kingana gute mutaratwara bo twari tugiye nko muri 6 ans 7 imyaka 6 canke 7 vraiment muri mu rukundo igirishike vraiment kuko twatanguye muri 2012 je pense 2012 2013 uko abo mukoze ari umunyamuziki yego yari mu muziki vraiment kandi no mugenzi wiwe yarabizi ko ari umunyamuziki okay bro unaenda kumtambulisha rero uramutwaye muhira bamubonye kumbere ntwatinya ko bamubonye mu video urangana akobwa biyambika avuga ati yo nta bintu by'ama challenge byabaye mu miryango ati umukobwa aja tulia bo byo byaraye mugabo si cyane vraiment nawe naragerageza tukavugana ambwira ko shegera limite turasarisha iki no ko mwicira kariri yo muziki oya vraiment hamwe narabitahura gusa kuri jewe narabitahura mugabo kuri family iri nyuma yiwe hanje urumva bayibona nk'ibindi bintu mugabo bagerageje kumbaza nkababwira ati ibintu bibaho kandi ari muri industry urumva muri music nuko bitegeza kumera mugabo akavuga ati mugabo zuramuhanura zaragira pole akina sarisha okay vraiment tutakuwa tupo imyaka indwi muri kumwe mu rukundo c'est simple reka tubivuge kuko ni abantu bari mu rukundo birazo eske nta ntibyashitse bikomeye kukushe atakujiba reka kujiba gusengeranira mu cyumba maombi kidogo apita kwa ngumu
My goodness. Okay, turi kubera n'umuryango wa Pami Queen umushinga nawe wiwe n'abantu batera story sana babyumvise. Je ndakunda abantu bashinga nawe bari cool nkuko vraiment batera story sana. Pami Queen, ndashaka kubwira turashare mu rukundo rwanyu. Ndashaka kubwira akantu kaka challenge yakugiriye mu rukundo rwawe muri 6 ans mukundanye. Akantu yakugiriye uravuga ati uyu mungu uzofa ndamuhevye. Bon, ukuntu yari vyayanje magenzi biwe umuryango wiwe. Surprise yakugiriye kuko ndazi mu myaka 6 niyo hera ta surprise yakugiriye Silvo. Ama surprise ni menshi cyane. Iyo wibuka fast. Zose ndazibuka. Aha mbwira imwe. Bon, ndibuka ko anniversaire yanje yamaye cadeau yamaye écouteur. Hanyuma urazi ko écouteur ku muntu w'umunyamuziki vraiment ikintu Ikomeye cyane. Ego. Pami Queen sawa nice. Ariko je numva ngo mushinga nawe arafuha cyane. Bon. Yeah, sindi arafuha nyine nk'abandi bose. Hariho clip nabonye ari mu King video wawe. Niwe wabimusabye niwe yavyisabye. Bon, je nawe musabye. Kubera. Nari numva bon je ndi naririmbye we. Acha. Mzee baba mimi narudi kwako. Ukaimbiwa na nyimbo mzee baba? Utaweza hatari. Kumeshanogesha vitu mzee. Bwana. Ndio hivyo kwenye mapenzi yote yanatokea. Si unajua tena sana. Okay. Mu rukundo rwanyu urumva byashize kuremo ariko kubera iki wemeye yuko mubera mu King video. Kubera utaruvuga ati toro wundi mutipe bana. Choki singekataa kabisa kwa mtu mwenye yuko pamoja na mimi. Ariko jamaa kurumvise naho Pami Queen yase kubivuga nufise ngo niwe urumva ni wewe wabishaka yuko bigenda. Oya niwe ya propose on fait yarabinsavye avuga ati nkawe nk'umukunzi wanje ubona tu. Okay sawa. Nice kabisa. Kuva kuri ijya ndirimbo wa mu King video wiwe. Nubu nturaba mu King video. Oya nta yindi ndirimbo kabisa ndamu. Kandi yari ubwa mbere the first kabisa mu muntu ze wiwe. Yeah. My God, utarabona iyo ndirimbo ngende urabe ngene Monsieur Madame bari kubaragira ibintu bana biri serie mu ndirimbo. Ni hatari kabisa. Turi imbere gato ijya ndirimbo wari mushinga nawe wa. Oh my, oh my, oh my baby. To love, oh my wewe. Iranezeza nawe chabuga yeah. Iransusurutsa maze bikandenga yowe. Uba no saram. Uba nduzuye nujujwe nawe. Babo umemjaza mtoto wako. Taweza. Hey my God. Abakobwa baririmbira abagabo babo uzorimbira wawe cyane. Numbaze. Pami Queen, umuziki rero mushasha nta muziki turindiriye. Bon, ndasumutse kuri muri studio nibaze ko nzabamenyesha. Tuzana video canke na audio. Bon, ni audio video nibaze ko ari mu nyuma. Urumva barabakunda kuvuga yuko kenshi umaze kuba umudamu wundi hari ibintu bidakunda ko bigira. Eske bire kujiachia kujitanua bizoba kandi mu video yawe Pami Queen? Bon, ndasinabara niye kora byatazi. Hari video kimwe wagwa. Umushinga nawe arabizi, ari muri industry arabizi. Hari video vuga ati no habirakeneye yuko kuri ku musenyo uri mu bonzogira ikibereye nzabibereye nk'umuntu wo mu mama afite umwana. Ejo canke hirya ejo umwana wanjye zokina kumana ati mama wanje yarametse uko nuko. Mzee baba biramaze gushika muri telefone ya Pami Queen ugasanga message y'umuhungu akora mutafaka. Byarashika vraiment. Surtout bigiye kugabanuka ubu twagize mariage. Kera barampropose benshi mugabo je ntibyanci intege vraiment. Kuko we yarabizi banga ryanje nawe yararize iri hagati ya. Hajya muri telefone yawe yitwa gute? Tatuone. Batamu hapo. Ni WhatsApp ni Facebook. WhatsApp ya. My wife. Yes. Tuimoji twingi. Acha. Pami Queen wewe mushinga nawe wawe yanditse gute muri telefone? Akora murondera. Wewe ari hejuru, wewe ko atari hejuru nga. Muri telefone ya Pami Queen anditse mi amor. Mi amor. Iri zina ni warishatse konyene cyangwa ni yakubwiye ati ariko. Oh yeah, njye nashatse.
my wife mi amor ariko gamana ni byiza cyane hajya urufata telefone umushinga nawe ego nta kintu bavuga ati ukishika simu ya mwanamke ya mwanaume ngutegeza kuchurira wapi vraiment telefone wenda itora odo pass ya Facebook wenda ifise na kindi kintu mbona nigeze abakobwa mudragana kiboga umubona gute sibe ni muhensa oya na basta mudraga vraiment bazikora umupapa kandi yubatse ego ijya mariage n'ikindi gusa kiri umusore baramudraga bavuga ngo umugabo nahazwa n'umukobwa umwe kuri wewe uravyemye ngo nta mugabo ntibazo kubeshe ngo nta muhungu kwigwa ari umukobwa bon biva ku mu bivana n'umuntu vraiment abagabo si bamwe nazo kubesha ego okay n'abagabo mwe je sindimwo sawa okay Pami Queen nukuri je urugugo nje ndarukunze kuko mumeze neza ureka umugabo umushinga nawe wawe no comedian sana birashika agutwenza sana mu yego gira blague akunda gutera ikakuryohera sana tunakunda kwiga ni blague nyinshi vraiment je nye nanizo no ushobora kwibuka akazina basi kautani ukunda kumwita akazina ka blague ukunda kumwita ashaka kuvuga nga mzee baba wakazira kutaka kumwita ka black acha tuyaje baraze kuvuga utuzina bitana wango mu tu black twabo ati we bono we kambomo we ibi ari utuzina nko tutakunda kuba mu bantu babanye cyane sawa ni byiza Pami Love Pami Queen sorry Pami Queen umuntu ago propose gukina film o ikina ego usabye bana hall mama bivana na hall za hudoki ala mahora mwa mbona ko noshobora jewe gira aya bon haro nko gukina uri mu maraya ntabyo noshobora okay sawa turekanye n'ivyo muziki indi mpano usanzwe ufise muri we ni indi mpano ndafise impano yo kwandika genre sama poeme okay sawa haje umushinga nawe akora iki umushinga nawe wawe akora ivyiwe ibi ndio bora gani bili komersa deal gani unauza magari Dubai mimi nauza simu Dubai nini nasileta kiwanja huko pale pale mwidea utanipata pale ya ndio kwenye nipo pale nasiko tupata namba simu ya mke wako wakitaka collab na yeye sio ndo manager kama ni kazi nzuri na mimi naona kweli kazi nafaa haina tatizo nitampa namba uri manager man ndio numero hapa mikulirie kwa sababu hii ni kazi yake na ni doa yake kwa hiyo siwezi nikamkataza ya kama ikirizo tuma muhagarika mu muziki ni giki bo ikinozo tumanda muhagarika mu muziki agiye gukora ibyo jewe ntifuza kwa kwa nibiki bo par exemple hariho nk'abasani ba nkuko nyene yavyivuga hari abandi bagenda justement hari abakora music afatikanije n'ikindi kintu urumva kitabereye muri music rero aho umuro umwanya ni nabona ariko akora ikitabereye muri music yiwe niho nzoca ndamuhagarika ya ariko akora ibiri correct nivyo jewe nshaka muri music nta kibazo nzombwira ati bandanya kabisa barakunda kuvuga ngo mwanamke acungwe nivyo niho cunga umukobwa bikundi boya nibyo birashoboka kuko n'umwana ari wiwawe ari umukobwa ntushobora kumucunga ngo umushobore mwerwa kwibe kiriho gusa uramufasha kumuha impanuro no kumuhanura mu mibereho mu mibereho yiwe itandukanye n'ibyo ari karajamo musanzwe mu buzima musanzwe mubayemo muherwa kuronka ikibebe n'umuhungu n'umukobwa hagiye urifuza ko azoba umunyamuziki bo nawe nyene nta kibazo nimba azoba ari don yiwe sinomubuza bra ze baba wokopi wabaya siogopi na hitazi wokopi siogopi kabisa okay sawa mu bisanzwe kenshi abantu basanzwe bamenyereye yuko abantu babana n'abagore hariho udu challenge tukunda kuba mu rugo challenge ikunda kuba kenshi muri kumwe na madami wawe kagushavuza bishika kagacamwo nagaki bo sinavuga ngo na makosa ya grave na makosa nyene usanga araho nyene kaje gato nyene kamuvutugani bo birashobora gushika dufate nk'uvuye nko ku kazurushe kumva nawe azanye nk'akantu k'iblague nawe hari atari heza ukazi wavuye ukazi bitameze neza ukacusanga umwishuye nabi nawe umva nawe abakobwa urabizi ko ntwameze ya rigata byakira neza cyavura mugabo muri uwo mwanya
muri mu rugo mukundanye ariyo kuntu ushobora zo kugenda ukamubembereza iki ukamudigadiganya nakaca twenga basi kaca bihe hacawe Baby Queen hajya umwanya mwiza wo kurondera umwana n'ijyana Imana niyo uziva kuri wewe uprefera sana sangana No. ni mu gatondo ni mu ijoro ni ntabyo ndiva ubugate bro ni sangana ari umwanya mwiza wo kurondera mu bebe ni sangana gisuye besema rivo hivyo kabisa bisa yote nta mwanya uhari umva Imana ibitamu bibaye nuko ya Imana aho umwanya utangira n'uwonyene ya kabisa Akoze Bujahit yitagore n'umuryango wa Baby Queen ndagushimire cyane twayaze neza yego merci beaucoup akoze kugendera okay mzee baba nashukuru sana na pia na mwana nashukuru sana kabisa ya hariho ikibazo je kenshi mpora nkunda kubaza ni ikibazo sinogenda nakibagije kandi ndakibaze nini hajya ariko icyo ndakubaza sicyo mbazo wewe ngenda ndakubaza cyo je ndambaza cyo ikibazo kimwe cyanyuma avant yuko mugira mariage mwarapimishije sida ego cyo ni ikintu kiba kiri obligatoire niwe yakupropose yuko mugenda gupimana cyane niwe wabize ivyo ni biba bisanzwe ide yazanye nani ide yazanye umuhungu weza ko yakwereka ntabyo nzi sinzi ni baba yo ide yake kweli boyo ide je novuga kenshi ubona buga hapana nilikuwa namwamini na alikuwa ananiamini so hiyo kimwi kaja vya ukimwi vinatoka kwa sababu sana mko mapenzi yani tumezaliwa tofauti ushaviona yeye kivyake na mimi kivyangu so kwa ule muda tunaenda kuwa umoja ushasikia kwa ule muda wenye mimi nilizaliwa hakujua nimepitia mambo mangapi nimepitia wapi au lakini kucheki afya ni muhimu kwa sisi binadamu na afya zetu ndo nilimwambia twende tukafanya hivi na yeye akanisikiliza akasema haina tatizo juu na yeye anajielewa na mimi najielewa hakuna mwenye amesita hapo tufua tunaenda tu tukaenda kupima afya zetu tukakutana ziko poa fresh yani imisi ngahe utokwemera umugabo wawe ko aguma mu safari aguma aho yagiye aguseza ati sheri genda gira nka ruguru imisi ngahe utomwemera yuko arenza tuza kwa yaga byo vana n'ivyarimo tukari mu bintu by'akazi simbona n'umwaka wowe wemera oya nawe na mwaka yo mana ndabizi kuri wewe niho mwemere nawe nyenda twatavyoko arasaka diri Dubai niho mwemere ko kubita nk'imyaka 2 byo kunda gapa bibe cha diri na mbona vyo bro ukipata utamwaga naweza nikamwaga lakini inaweza kuwa ngumu kidogo akikataa santafanya lakini tu naweza nikamuelewesha kwa sababu ni maisha ni maisha unajua tena akabazo nashaka kubaza wewe kugira tusozere kiyago cyacu akabazo nashaka kubaza wewe kugira tusozere kiyago cyacu bishitse urumva ugasanga muri telefone y'umufasoni wawe hariho umuhungu cyane biro abakobwa bafite ibintu by'amablag sheri kuri wewe sweet kuri uwo mwanya sinofata decision yo gushoka shabura cyane mbono ndamanza nkamubaza ati uyu muntu nibiki calls iwe ibiki amashira ariko avahe hama no asiguriye nkumva turahubuje basi binashya tufa bishitse ugasanga umugenzi wawe ikora drage madame yako tafanya kwa hiyo muda sioni yani lakini kama ni rafiki yangu rafiki kabisa anamdrage madame tena madame yakwambia wewe tumevivumbua tu mimi kwa hiyo muda siwezi nikamwambia madame nafuata kwanza wale jamaa namuuliza sasa eske wewe bila unamuuliza yeah unamuuliza baba au ngumi tu inarudi siwezi hapana kabisa usiti kwanza shari mbele tia kwanza utaratibu mbele sasa unazata kuelewesha ni kwa ile muda nikiona nataka kupanda sana hatuwezi tukashikana kwa sababu kuna sheria zimekuja kuna nafasi naweza kwenda kujipeleka na wakanisikiliza ariko waruzi yuko bafashe umukobwa arongowe ari kumwe n'undi muhungu amategeko ahana ujya yarongowe adahana ujya yafashwe urabizi kazi wewe kubali na mtoto wa watu mwanamke wa watu majaolewa bahana wewe lakini
kama ni mke wangu ameenda kunichiti nje ule jamaa wako pamoja siwezi nikamshwania kwa sababu ni mke wangu ndo alijipeleka yeye mwenyewe. Kwa hiyo mimi bibi yangu ndo iko na makosa, napaswa kuuliza bibi yangu utakimbia naye. Ya yule jamaa mimi sina tatizo leo kwa yule jamaa. Sababu mke wangu ni jamaa wako. Kumbuka ni jamaa wako. Ya najua lakini siwezi nikapambana na ule jamaa. Ya naanza kwanza nikakaa chini na mke wangu namuuliza kwanza. Mada usanze mugabo wasohokana n'umugenzi wawe. Bonjeni watukivyo bitoba. Usanze amba imana biki ntivyo nabaho ariko bibaye. Bon bibaye indufatana n'uyu. Ego. Amakofi. Imbere y'ibindi byose. Oya na amakofi akora ikiyago. Kareka. Ikiyago nyabaki. Bon urashaka kumubaza impamvu. Ego ukumva yene gikuru nibaza ko ari excuse. Gusa ikibi ni gusaba ikosa kabiri. Je nshaka kumbwira ikintu abana naho uba washabuye gute umugabo wagukoreye ishaburi carihera n'igiki. Afite ibintu byinshi gusa aratwenza gusa aratwenza. Ariko mama muri serie agasha gutwenza. Yego. Bas Imana ifashe runo rugo ruhezagire bibeyeho neza cyane akabaramata muta kandi kabe tukitegejyana. Mbyaje muri gahunda mfite abana bangahe muzovyara? Bo muri gahunda vraiment je nshaka kurenza abana 10 minimum. No ni babiri. Mugabo uwa nyuma yoba nkuwa gatatu Sefini nta bandi bro. Yeah. Mama rigora vyemera. Yego. Okay, nabi nifise ndenza ngaha. Murakoze cyane rero nitwaza bro urashukuru sana. Nashukuru sana. Imana ibahezagire mwibere neho neza cyane. Merci sana kabisa. Afole mademo sumbosuma loki ba. Madama kibigundua vumbi saruka. Kuna kisu anaweza akasend message hapo nikiona tu ni wengi na muonesha yeye mwenyewe anajua. Ya namuonesha naambia hao watu wako wananisumbua nini na nini. Ya kwa sababu unaweza kayuficha. Ya anytime unaweza kachukua simu yako akitizama naona mambo yameharibika. Asante sana. Imani hezagire runo rugo ino familia Pamigwe ndagushimiye cyane. Merci beaucoup. Nitwa Isaac Classic kuri MC behind the camera CK. Lokinene bye. Subscribe, like na share. Tutibagira kubabwira yuko Bujahit TV gira ama photo shoot meza cyane amafoto asukuye. Bro ndakwene muri photo shoot na madani. Usijali ni wewe tu kutualika tutafika, ina tatizo ndugu yangu. Ube nzuri sio bure. Ina tatizo tutape basi. Safi. Mungu akujalia kwa pesa unatoa na wewe. Kisazi sana. Bana nama uburyo bwiza cyane n'umubebe turamukene. Sivyo Pamigwe? Kutiza umuryango. Sawa kabisa. Ibi niwe bimeze neza cyane umuryango wa nuko nyene bibereyeho baratwenga bararyoherwa nuko bimereyewe. Mwamvise byinshi ku ingene babonanye n'ingene byageze naho bageze no munsi n'imyaka bagiye kubana Imana bafashe mpaka bazikane uko bazekane numbaze. Murakoze cyane mwese makuru kiyago. Bye.